Retour à la Bible. kugaruka kuri bibiliya À la cité de Dieu. tugaruke mu gisagara Dans la c'imana liberté du ciel. mu kwidegembya ko mu ijuru. Oh, quel bonheur. O mbega umunezero! Retour de la confusion. kugaruka tuva mu rwijiji Là où les pierres mortes. ahari amabuye yapfuye, Vers la lumière du matin. tukaza mu muco wo mu gitondo. Jésus conduit l'Église. Yesu arongoye ishengero. Retour à la Bible. tugaruke kuri bibiliya À la lumière de la parole. tugaruke mu muco w'ijambo. Que ce soit notre mot d'ordre pour toujours. ibe ijambo ryacu ry'uburongozi iminsi yose kubwo umwami ibihe byose. Retour à la Bible. tugaruke kuri bibiliya, C'est ce qui réjouit le Sauveur. nibyo bihimbara umucunguzi. Jésus appelle les siens. Yesu arahamagara abiwe, Suivez sa voix aujourd'hui. mukurikire ijwi ryiwe uno munsi. Souvent, nos pères, lorsqu'ils habitaient à Babylone, kenshi ba data igihe baba i babuloni priaient ardemment. bari bafise inyota Nous avons atteint yo kugaruka, ariko two twarashitse i Siyoni ahari umugwa w'ubumwe. retour à la Bible. tugaruke kuri bibiliya À la lumière de la parole. mu muco w'ijambo, Que ce soit notre mot d'ordre. ibe ijambo ryacu ry'uburongozi iminsi Saint pour le yose, Seigneur à jamais. bibe iby'umwami ibihe byose. Retour à la Bible. tugaruke kuri bibiliya Où toute séparation prend fin. aho ugutandukana kose bishira. Fuyant de Babylone vers Sion. duhunge tuve i babuloni tugende i Siyoni. Oh, quelle course bénie. O mbega ugusiganwa bihezagiye! Oh, comme nous cherchions depuis longtemps. ingere kuva kera twarondeye, Comme nous désirions la lumière. ingere twari dufise inyota yo kubona umuco, Mais maintenant, au temps du ariko soir, ubu noneho ku mugoroba nous l'avons trouvé Twaras- comme le promet. twarabonye uwo muco nk'uko ijambo ryabisezeranye. Retour à la Bible. tugaruke kuri bibiliya À la lumière de la parole. mu muco w'ijambo, Que ce soit notre mot d'ordre pour ibe ijambo ryacu ry'uburongozi ibihe byose, Saint pour le Seigneur à jamais. tube abera b'umwami ibihe byose. Retour à la Bible. tugaruke kuri bibiliya Suivant l'appel du Seigneur. dukurikira umuhamagaro w'umwami, Vers les paroles du Sauveur dukurikira amajambo y'umucunguzi que nous aimons tant suivre. wo dukunda gukurikira. Plus jamais s'éloigner de lui, ntituzongere kuja kure yiwe, de celui qui nous libère si glorieusement niwe atubohora mu buryo bw'igitangaza, des êtres célestes sur la terre. twebwe ibiremwa byo mu ijuru biri ku isi. O mbega umunezero! Retour à la Bible. tugaruke kuri bibiliya À la lumière de la parole. mu muco w'ijambo, Que ce soit notre mot d'ordre. ibe ijambo ryacu ry'uburongozi ibihe byose, Saint pour le Seigneur à jamais. tube abera b'umwami ibihe byose. Liebe Schwestern, Chers frères, chères sœurs, bene data, monde entier, bashiki bacu bakundwa mu isi yose, mwese ndabaramukije mu buryo bw'abavukanyi mu izina ry'igiciro ry'umwami wacu Yesu. wir sind Gott dankbar verpflichtet,
dass uns auch Nous heute noch nous devons de la reconnaissance, du dutegerezwa remerciement à Dieu tugomba de ce qui nous apporte guha la imana parole. amashimwe ko ikituzanira ijambo ryayo muri kino gitondo kandi Remercions frère Franck, turashimira mwene data qui Frank nous parle encore. ko akitubwira kandi Nous savons que le temps est court, turazi yuko ibihe byihuse kandi Yesu va bientôt. vuba vuba araza guseruka. Nous remercions le Seigneur Turashimira umwami de ce qu'il nous prépare ko adutegura jusqu'à ce moment gushika no kuri kino gihe afin que nous puissions kugira être ngo présents dushobore kuba ariho turi lorsqu'il reviendra. igihe azogarukira. Je voudrais lire une parole Nagomba qui est de gusoma 2 Thessaloniciens, ijambo chapitre 5, ryo mu bitesalonika ba mbere igice ca gatanu guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 11. Abitesalonika ba mbere gatanu umurongo wa mbere. pour ce qui est du temps et de l'heure. Ariko bene data Vous ivy'ibihe n'avez n'iminsi besoin, frère, ntimurinda d'aucune kuvyandikirwa instruction écrite à ce sujet. Vous savez bien vous-même, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu viendra comme un voleur uzoza nk'uw'igisuma kiza mu ijoro, quand ils diront maintenant aho bazoba bavuga bati hari amahoro nta nkomanzi, alors la ruine les saisira niho uguhona kuzobaza ko giturumbuka nk'uko ibise biza ku mugore akuriwe kandi ntibazokwikiza na gato. Umurongo wa 4. Ariko mweho bene data ntimuri mu mwiza que le jour ngo uwo munsi ne vous surprenne comme un voleur. ntububire nk'igisuma. Car, verset 5, 5. Umurongo wa 5. Kuko mwese muri abana b'umuco les fils, n'abana b'umurango, nous n'avons rien en commun avec la nuit et les ntituraba ibijoro canke ab'umwiza. Umurongo wa 6. Ne dormons donc pas Nuko rero ntidusinzire nka ba bandi, ariko twame tugavye twirinde ibiboreza, car ceux qui dorment, dorment. kuko abasinzira basinzira mu ijoro, Ceux qui s'enivent n'ababorerwa sont ivres. baborerwa mu ijoro. Mais nous, verset 8, Umurongo w'8. qui appartenons Ariko au jour, tweho ko turaba umurango twirinde ibiboreza, revêtus de la twambaye courage de la foi icuma gikingira igikiriza c'ukwizera n'urukundo, et qui casse kandi twambaye l'espérance du salut. nk'inkofero ukwizigira agakiza. Umurongo w'9. Dieu ne nous a pas destinés au jugement de colère, Kuko Imana itadushiriyeho l'acquisition du salut kuturakira, par notre Seigneur ariko yadushiriyeho guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo. Umurongo wa qui est 10. mort pour nous, Niwe yadupfiriye afin que, kugira ngo soit que nous veillons, tubaneho soit que nawe, nous soyons endormis, ariyo turi maso nous vivions canke unis dusinziriye avec lui. itiro C'est ry'urupfu. pourquoi, exhortez-vous les Nuko uns muhanurane et mukomezanye édifiez-vous les uns nk'uko les autres, mubikora nyene. comme vous le faites. Amen. Quelle glorieuse parole. Mbega nous avons ijambo ryiza ry'ubwiza twasomye. lue. Au verset 9, Ku murongo w'9 haravuzwe car Dieu ne kuko nous a Imana pas destinés itadushiriyeho au jugement de colère, kuturakira, mais à ariko l'acquisition yadushiriyeho du salut guheshwa agakiza par notre Seigneur Jésus. n'umwami wacu Yesu Kristo. Amina. Quelle merveilleuse parole Mbega ijambo ryiza nous avons lu ici. iryo twasomye hano. Grâce, Mbega nous ubuntu avons ubwo par le salut. ku bw'agakiza dufise. Je voudrais encore lire une deuxième Nagomba gusubira parole, gusoma irindi jambo ryo muri Yohana, l'évangile de ubutumwa Jean bwiza bwa Yohana au chapitre 14 igice ca 14 murongo wa mbere jusqu'à 3. gushika ku wa 3. Jean 14, Yohana 14 murongo wa mbere. que vos cœurs ne se troublent pas. Ntimuhagarike imitima Croyez yanyu, en Dieu, mwizere Imana nanje munyizere. il y a plusieurs demeures. Imuhira kwa data hari amazu menshi, Si cela n'était pas, iyo aba atariho je vous l'aurais dit, mba ndabibabwiye, car je m'en kuko vais ngiye kubategurira ahanyu. place. Amen. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé, Kandi ko ngiye kubategurira ahanyu, nzogaruka kubajana iwanyu, prendrai avec moi
afin que ngo aho ndi namwe abe ariho muba. Amina. Amen. Amen. chers frères, chers Mwene sœurs, data mukundwa, mwene data mushiki wanje mukundwa, iri jambo ni ry'iwacu, une assurance, ni ubushizi bw'amanga, une assurance ni que icyemezo lorsque le Seigneur yuko viendra, igihe umwami azogarukira nous puissions être du nombre. tuzobe turi mu gitigiri. Seigneur fidèle, nous Mwami te remercions wizigirwa, pour les promesses. turagushimiye kubw'amasezerano, amajambo dushobora kwama dusubira gusoma La parole de Dieu. mu ijambo ry'Imana. Turagomba gusenga. Fidèle Seigneur, Mwami wizigiwe, à toi soit la louange. nuhabwe amashimwe, ubwiza no guhimbazwa kubw'ayo majambo meza ayo tumaze gusoma. Nous te remercions Turagushimiye de ce que ta parole ko ijambo dit, ryawe ari Amen. ego kandi amina, Tout s'accomplira. byose bizosohoza Cela est écrit. nk'uko byanditswe, Mwami Yesu. Kandi kubw'ibyo turagomba kugushimira, tuguhimbaze, tuguhe ubwiza. C'est Amen. grâce. Rien que N'ubuntu grâce gusa, nta n'ikindi, n'ubuntu que nous puissions dushobora, Mwami Yesu, garder ces paroles kugumya ano majambo dans nos cœurs. mu mitima yacu. Nous te remercions aussi, Turagushimiye Seigneur, kandi Mwami Yesu aussi pour l'assurance kubwo ibimenyamenya de pouvoir dufise byo gushobora être présent kuba ariho turi, du nombre kuba turi mu gitigiri igihe uzoza kurondera abawe. promis dans ta parole Warabisezeranye mu ijambo ryawe, et ta parole. kandi ijambo ryawe ni ego kandi ni amina. Nous te remercions, Seigneur Jésus, Turagushimiye Mwami Yesu pour ce matin muri kubwa kino gitondo. Uhezagire mwene data Frank, et à toi, kandi wewe Mwami wizigiwe, uhabwe ubwiza, amashimwe no guhimbazwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen. remercier soit le Seigneur Yahimbazwe que nous Umwami pouvons porter cette ko certitude dushoboye de foi dans notre cœur guronka buno bushizi bw'amanga mu mitima, tukavuga tuti kubw'ubuntu de mon Sauveur, umucunguzi je wanje serai là, nzoba ariho ndi, je serai du nom. nzoba ndi mu gitigiri. Ça m'intéresserait de savoir Byo mpimbara kumenya ni bangahe hagati yanyu porte dans le bafise mu mitima yabo la certitude, l'assurance ubwo d'avoir reçu le bushizi pardon de bw'amanga ko bagiriwe imbabazi z'ibyaha byabo, l'assurance, la certitude bafise ubushizi bw'amanga ko bari inyegu y'umwami, kuba barakiriye ubugingo budashira. dites amen. Nimuvuge muti amina, vuga muti amina, amina. Et tous ceux Kandi qui abo ne bose peuvent peut-être pas kumbure encore le dire, badashobora kuba bo bishobora kubivuga, bagenzi, que Dieu Imana utilise ikoreshe ces réunions kino gikorane kugira ngo pour parler. ibavugishe. Et quand Dieu parle, Iyo Imana ivuze, il ne parle pas à nos têtes. ntibwira imitwe yacu, Et il ne parle pas pour que nous ayons des sujets de ntivuga kugira ngo turonke icigwa cyo kuza kuvuga nako canke guharirako. Oya, Imana ibwira imitima yacu. dans le cœur. Mu mitima On ne discute pas ntihaba guharira, mu mitima turizera ce que Dieu. ico Imana yavuze. Ça, c'est la différence. Iryo ni ryo tandukaniro hagati Ceux qui veulent y'abagomba saisir Dieu, gutahura comprendre Dieu Imana, avec la gufata Imana n'ubwenge bwabo, n'abandi bagomba kwizera n'umutima wabo wose. heureux ceux Harahiriwe ushobora kwizera ico Imana yavuze mu ijambo ryayo. le jour d'aujourd'hui. Umunsi w'uno munsi kuri jewe Et je voudrais dire, nagomba kuvuga, et j'espère kandi que nous ndizera tous, kuri twebwe twese, un jour umunsi mukuru, un jour particulier, umunsi udasanzwe, car kuko moi et beaucoup d'entre jewe nous, n'abandi benshi muri nous twebwe souvenons turibuka avec reconnaissance n'amashimwe no la guhimbaza première réunion ko igikorane ca mbere ico eue en Suisse rose il y a twakoze mu Buswisi nombreuses haraheze années. imyaka myinshi muri kino cumba. C'était le début, le départ Yabaye intango, niyo yabaye intango de ce que l'on pourrait appeler y'ibyo twoshobora kwita
diffusion mondiale. ugutangaza mu buryo mpuzamakungu ubutumwa bw'Imana bwahishuwe muri kino gihe. Vous Amen. savez en effet que Mu Dieu by'ukuri murazi nous a yuko grâce Imana yatugiriye ubuntu de reconnaître bwo kumenya le ministère ubukozi qu'il a destiné ubwo pour ce temps. yagereye kino gihe. Amen. Et je voudrais Nagomba que tous ko bose prennent vraiment batahure qu'il by'ukuri ne s'agit yuko pas uno munsi atari de mettre en avant gushyira de imbere manière mu buryo particulière budasanzwe l'un des serviteurs de umwe mu bakozi b'Imana, que ce soit yaba Moïse Mose, ou un Abraham yaba Aburahamu, ou un Esaïe yaba Yesaya, ou un canke Élie. umuntu Eliya umwe canke Pawulo canke Je Petero. peux classer Ndashobora notre bien-aimé gutondeka mwene data mukundwa en Branham catégorie mu de mugwi ceux qui wabo ont marché sur cette bagendeye kuri ino si avec un mandat bafise igikorwa c'Imana gitumbereye kandi ou parler batwaye non kandi bavuze mu izina et ce ry'umwami, qu'ils ont kandi dit ibyo bavuze et a été byarashitse confirmé biremezwa, et estimé par Dieu. byemezwa ishyirwa kw'igikumu n'Imana. Nous citons Niyo de temps en temps ce nom. tuvuga rimwe na rimwe iryo zina, Celui par qui Dieu a parlé izina dans notre temps, iryo uwo Imana yavugishije muri kino gihe cyacu, pour le mettre si ukugira ngo tumushyire imbere, mais uniquement ariko gusa parce que nous Kuko avons d'un cœur reconnaissant, dufise umutima ushima reconnu wamenye ce que Dieu icyo a fait. Imana yakoze mu gihe cyacu. Nous ne suivons pas un homme Ntidukurikira umuntu ariko dukurikira umwami uwaducunguye, qui a envoyé ses uwarungitse serviteurs pour abakozi le biwe, pour abahanuzi ku parler ntango no ku mpera, kugira ngo babwire umutimanama w'ubwoko bw'Imana, hanyuma bawugarukane mu nzira y'Imana. Amina. Je pourrais aujourd'hui No donner munsi un rapport ntushobora de ce qui s'est gutanga passé icegeranyo pendant toutes ces années. byabaye muri iyo myaka yose. Murazi yuko nagiriwe ubuntu Être moi-même dans ubwanje exactement neza neza 72 pays mu bihugu 72 byo mu isi, natwaye précieuses et saintes. ijambo ryera ry'igiciro ry'Imana. Et si je dis aujourd'hui Nimba uno munsi mvuze muri kino kibanza que je ne yuko me suis ménagé d'aucune manière, ntashoboye kwitunganya mu buryo na bumwe, que je me suis ariko pleinement engagé jewe à naritanze cause de Dieu, mu gikorwa dans le mu travail, traduction, c'Imana, mu gukora, mu gusobanura, mu biganiro byo mu iradiyo, mu gukora mu ngendo nyinshi izo nakoze, kugira ngo ndafise amashimwe ku mwami kuba yaramfashe jewe umunyantege nke ataca amaze, umuntu atakenewe. Amina. Kugira ngo nshobore gutwara ijambo ryiwe ry'igiciro ridatsindwa ry'ibihe bidashira. Amen. Mwebwe mwatumye ibyo bishoboka, mwashoboye ko icyo gikorwa cy'Imana gishoboka. Ndavuga neza igikorwa cy'Imana, si dini, ntibijyanye n'ikintu c'imiyaga Imana yahamagaye ngo ibe, oya, ahubwo twegereye impera y'ibihe by'ubuntu, ni uguheraheza kw'ishengero ryo mu isezerano rishasha rigomba kuzoseruka ritagira agasembwa, ritagira iminkanyari imbere y'umwami. Kubw'ivyo ukozwa mu mazi y'ijambo biba bikenewe. Imana yaduhaye koga mu mazi y'ijambo ryayo kubw'ubuntu. Amina. Kugira ngo ikure ubucafu, itwoze, yoze ikintu cyose kidahuje n'ijambo ryiwe. Munyemerere some imirongo mike yo mu byanditswe byera, hamwe n'ubufasha bw'Imana mvuge amajambo make. Abalewi
gice ca 23 umurongo wa 26. Abalewi 23 26. Le 10e jour, uhoraho abarira mose 7e ati umunsi ugira 10 w'uko kwezi nyene kwindwi niwo munsi w'impongano vous aurez un uzobabere wo gukorana kwera dans le sanctuaire. muze mwame Aujourd'hui, nous avons un mwibabaza jour particulier. uno munsi dufise umunsi udasanzwe Appelons-le tuwite umunsi w'umunsi mukuru hamwe n'Imana. Amen. le peuple d'Israël. Bwoko bwa Isirayeli bwategerezwa guhimbaza umunsi w'impongano nk'umunsi mukuru udasanzwe Particulier devant la imbere y'inyonga z'Imana, sans la réconciliation atakuzura n'Imana muri Yesu Kristo umwami wacu nous ne serions pas ntitwoshobora kuba turi hano uno munsi. il n'y Amina. aurait pas d'évangile Nta butumwa bwiza bwohabaye, nta mbabazi, nta buntu, et pas de vie. nta n'ubugingo budashira. Nous plaçons délibérément la réconciliation dushira par la uguhuzwa foi ugusubizwa et n'Imana kubwo umusaraba n'uwabambwe. Ibyo nibyo dushira imbere mu gutangaza kwacu. qui a accepté la Ni réconciliation uwemeye ugusubizwa hamwe n'Imana muri Yesu Kristo umwana w'Imana peut célébrer arashobora guhimbaza uno munsi umunsi mukuru hamwe n'Imana. Amina. et ce jour de fête Uwo munsi mukuru se concentre sur Golgotha. werekeye i Golgota. Ata Golgota Rien nta na kimwe n'est possible. co cari gushoboka. Un jour de Umunsi mukuru, le jour umunsi des expiations w'impongano était un jour de fête, wabaye umunsi mukuru, un rassemblement de fête. ugukorana k'umunsi mukuru. Lorsque Christ est mort Igihe Kristo yapfa à la croix de Golgotha, ku musaraba i Golgota, il y avait l'opprobre, hariho dérision ugucokorwa, autour de lui, hariho ugusuzugwa iruhande yiwe, ariko igihano dans la kiduha amahoro caguye kuri we. Amen. Amina. Par ces meurtres, Mu mishishagu yiwe nous avons niho twarose ugukira indwara. Bakundwa, nous ne voulons jamais négliger. ntitugomba na rimwe kwibagira icyo Imana yakoze ku bwacu. Ensuite, nous lisons Hanyuma turasoma le psaume 3 muri Zaburi 33 à partir du verset 4. guhera ku murongo wa 4. Zaburi 33 umurongo wa La 4. parole du Seigneur est vraie ou véritable Kuko ijambo ry'Uhoraho ritunganye, et fidèle. igikorwa ciwe agikorana ukuri, Il aime la justice. akunda kugororoka n'imanza zibereye. Terre et Isi yuzuye imbabazi z'Uhoraho. verset 6. Murongo wa 6. Par la parole du Seigneur, Ijambo ry'Uhoraho cieux ont niryo été ryaremye ijuru, et toute leur armée. impemu zo mu kanwa kiwe nizo zaremye ingabo zose Il zo amasse kuri les ryo. eaux de la mer en un tas et met Yegeranya amazi yo mu kiyaga nk'ikirundo, ibwina ahimburira mu bigega. Isi yose niyubahe Uhoraho, et que tous les abari mu isi yose bamutinye, bahinda agashitsi imbere yiwe, kuko yavuze bikaba. Haleluya. il ordonne Yageze bikaguma. Haleluya. Uhoraho à renverser ahindura ubusa imigabo y'amahanga. à Amen. déjouer les pensées des peuples. Atuma ibyumviro by'amoko bipfa ubusa. Imigabo y'Uhoraho ihoraho ibihe ihora ihamye ibihe bidashira, n'ibyumviro byo mu mitima mu mutima wiwe ibihe byose. Heureux, verset Hahigwa umurongo wa 12. Hahigwa ihanga rifise Uhoraho kw'Imana yaryo, a choisi ubwoko yitoranirije kuba ishamvu yiwe. déjà dans l'Ancien Testament. Guhera mu isezerano rya kera, Les hommes de Dieu abantu b'Imana ont parlé baravuze, écrit baranditse, par le Saint-Esprit de ce que bakoreshejwe na Dieu- muhemu yera ibyo Imana yagomba kuzokora. Ils étaient
inspirés, barahumekegwa ils na annonçaient mpemu yera, baratangaza imbere y'igihe umugambi w'agakiza n'inama y'Imana yacu heureux ngo harahiriwe ubwoko qui a bufise umwami pour son Dieu. nk'Imana yabo. Et nous pouvons turashobora comme au temps d'Élie, kuvuga nko mu gihe ca Eliya ngo umwami et Dieu ni Imana, umwami seul, wenyene, aucun nom. nta wundi n'umwe. Dieu Imana révélé. yaratwihishuriye kubw'ubuntu. Et j'ai déjà mentionné Maze kuvuga ejo icyumviro que yuko nous ne vivons pas dans les tutabayeho temps mu de bihe la connaissance, by'ubumenyi, mais ariko dans les ni temps mu bihe de la révélation byo guhishurirwa n'Imana ijambo ryayo no kugomba kwayo. depuis les jours Guhera mu minsi yo kugorora, Imana yatanze inyigisho za Bibiliya, yego yaratanze la connaissance ubumenyi, et nous lui en sommes kandi ibyo nous turabimushimira, nous réjouissons kandi turanezerwa hamwe nabo bose mu bihe byabo bagiriwe ubuntu bwo kumva qui leur a été. ibyababwiwe we mu butumwa bwiza. Il est écrit en Matthieu Haranditswe muri Matayo 13 que le Seigneur ko umwami s'est adressé yabwiye aux igugu ry'abantu mu migani, puis hanyuma il s'est tourné vers yaciye ahindukirira ses disciples, il les a abigishwa pris à part abashyira ku ruhande, et leur a dit arababwira à vous, ati mwebwe il a été donné mwe mwarahawe connaître gutahura amabanga y'ubwami bw'Imana. dans Matthieu 13. Yohana Matayo 13 umurongo wa 12. Ariko igugu ry'abantu ryumva imigani, Oui, ça aussi c'était. ego ibyo navyo yaha amajambo y'umwami. Le Seigneur Umwami avait donné ses yari yatanze imigani yiwe, ariko ces paraboles, muri iyo migani la chose elle-même ikintu était ubwacu cari gitwikiriwe, cari kinyegejwe gushika n'uno munsi. Abantu barasobanura kandi imigani, ariko umwami ouvert yatwuguruye amaso là-dessus ngaho kw'iyo migani, afin qu'il ne kugira s'agisse ngo plus d'une ntibibe bikiri isobanuro kimuntu z'ibyanditswe, ariko bibe uguhishurirwa kw'ijambo ry'Imana et de la no révélation guhishurirwa de Jésus-Christ. kwa Yesu Kristo. Si vous avez déjà lu Nimba mumaze gusoma rimwe igitabo ca nyuma ca Bibiliya, uwagibikoze azomenya yuko ico gitabo gitangurana n'ijambo guhishurwa. Byashoboye Yohana igice ca mbere umurongo wa mbere, umurongo umwe wonyene wo mu Bibiliya yose mu bitabo 66 utangurwa n'ijambo rivuga uguhishurwa. tous les autres versets de Iyindi mirongo yose ya Bibiliya, car il y en a kuko de nombreux iriho myinshi tous les chapitres mu bigabane byose n'ibitabo byo mu isezerano rya kera na rishasha, tous ont un yose mot, irafise irindi jambo ku ntango mais les derniers y'ibigabane. Ariko igitabo ca nyuma, chapitres igice ca mbere du dernier livre co mu gitabo ca nyuma gitangurana n'ijambo uguhishurwa kwa Yesu Kristo, que Dieu lui a uko Imana yamuhaye pour montrer kugira ngo yereke ahe abagurano biwe ibintu bigomba kuza vuba. Byashoboye Yohana umurongo wa mbere. nous vivons Tubayeho dans un temps mu gihe de révélation cyo guhishurirwa de sa parole, kw'Imana, de sa volonté. kw'ijambo ryayo no kugomba kwayo. Nous avons souvent entendu Kenshi lu tumaze dans les kumva, prédications turamaze de gusoma mu butumwa bwiza bwa mwene data Brana que yuko tout byose dans le royaume de mu Dieu bwami bw'Imana est fondé byubakiye la révélation. ku guhishurirwa. Jésus-Christ Yesu Kristo lui-même wenyine ubwiwe est la niwe révélation. guhishurwa kw'Imana mu mubiri. 1 Timothée chapitre 3 Timote wa mbere 3:16, et sans contredire atagukekeranya ibanga
ry'ubumana rirahambaye. Imana yahishuwe mu mubiri, justifié yatsindanishirijwe en esprit. mu mpwemu. Ça a commencé par la Byatanguye révélation mu de Dieu guhishurirwa en mu guhishurwa Jésus-Christ, kw'Imana muri notre Yesu Kristo Seigneur. umwami wacu. Et ça se termine Ibyo birangirana par kandi la révélation no guhishurirwa kwa Yesu Kristo de notre Seigneur. umwami wacu. Si en tant qu'enfant de Dieu, Nk'abana b'Imana nous reconnaissons cela iyo tumenye et ibyo, nous nous plaçons sur le terrain, twishyira ku isi yo guhishurirwa n'Imana, alors nous aussi, aho rero natwe nous ne serons pas des simples ntituzoba abarorerezi, des ariko participants tuzogira umugabane mu byo Imana yasezeranye, et de ce que mu byo Dieu Imana fait maintenant. ikora ubu. Bien-aimés, Bakundwa, Dieu a envoyé Imana un yarungitse message ubutumwa comme le dernier appel, nk'umuhamagaro wa le nyuma, dernier discours de Dieu, nk'amajambo ya nyuma y'Imana, kugira ngo révéler ihishure les derniers mystères amabanga ya nyuma du plan du salut. y'umugambi w'agakiza. Et tous ceux Kandi à abo qui Dieu bose, s'est révélé abo en Imana yihishuriye muri Kristo, entendront ces bazokumva ayo mabanga kandi bazokwizera mu mitima yabo. Imana le manifestera izobigaragaza comme une muri bo révélation nko vivante guhishurwa par kuzima ku bwa mpemu. C'est la source. Ibyo niyo ndunduro y'ibintu byose. Je le répète. Ndabisubiyemo, Dieu Imana envoie sa irarungika ijambo ryayo, non pas atari pour nous ukugira donner ngo des sujets iduhe de discussion. icigwa cyo guharirako. Il n'envoie pas sa parole Ntirungika ijambo ryayo pour que kugira ngo nous la discutions, duharire kuri iryo. Oya, irungika ijambo ryayo guérir. kugira ngo idukize indwara. Amina. Irungika ijambo ryayo kugira ngo itwereke ibihe Nous vivons. tubayemo. Écoutons ce que Paul Twumve ibyo Pawulo a dit, afise avuga la révélation. kubwo guhishurirwa. Il a utilisé Yakoresheje iryo jambo inshuro nyinshi. Et je vais lire dans Galates. Ndagomba gusoma mu Bigalatiya igice ca mbere umurongo wa 11. Abigalatiya ba mbere 11. Frère, que le message Kuko ubutumwa navuze ndabamenyesha bene data que j'ai yuko atari annoncé ubw'abantu, assurance, kuko nanje ntabuhawe n'umuntu, kandi je ne l'ai pas non plus reçu sinabwigishijwe ni appris ariko par une leçon, un cours, sinabwigishijwe ariko par une ni Yesu Kristo révélation. yabumpishuriye. Amen. Amen. Bien-aimés, Bakundwa, nous croyons turizera en l'évangile mu butumwa bwiza qui a pour centre ubushingiye kuri Yesu Kristo, uguhishurirwa kw'Imana. si nous reconnaissons Jésus Nitwamenya Yesu Kristo nk'uguhishurwa kw'Imana pour notre salut kubw'agakiza et notre kacu bénédiction n'imigisha yacu, et qu'il peut arashobora révéler à nous, kutwihishurira. Aho rero nous verrons tuzobona le rétablissement de ugusubizwa, notre salut. ugutsimbatazwa kw'agakiza kacu. By'ukuri tuzobona agakiza kacu k'Imana. Aho rero tuzofatwa, tuzokogwa ko mu buryo bw'ibwina bw'umutima. Tuzoba abafise umugabane wa kamere y'Imana. Benshi baragomba kugira umugabane wa kamere k'Imana, bakihata Pour le faire, ngo babikore, font de leur mieux. bakore uko bashoboye. Ariko murazi Quel est le chemin murazi inzira que nous indiquent les Saintes Écritures iyo ibyanditswe byera bitwereka pour devenir participants kugira ngo de la tube nature divine? turonke kamere y'Imana. Reka ndabibasomere muri Petero wa mbere, 2 Pierre chapitre 1, Petero wa kabiri igice ca mbere gatatu. nous a donné tout ce qui Ububasha bw'ubumana bwayo bwaduhaye ibifasha byose mu bugingo no mu kubaha Imana, kubwo kumenya wa wundi aduhamagarishije ubwiza bwiwe la vertu qui lui est propre. n'ubushobozi bwiwe. Murongo wa 4. Maintenant vient
verset 4, umurongo wa kane. c'est par elle ibyo byatumye aduha ibyo yasezeranye by'akaburarugero, amen, bihambaye cyane kugira ngo bibatere gusangira imana akameremere kayo, mumaze gucika muva mu iborero ryazanywe mu isi no kwifuza, amen. le pardon imbabazi de nos fautes et de z'ibyaha byacu n'amakosa yacu muri rusange, tout l'œuvre de toute igikorwa l'œuvre cyose cyo kuducungura cyasohoye muri Kristo umwana w'Imana ku musaraba i Golgotha, amina. Ariko birakenewe, il faut ni ibyangombwa, birakwiye ko haba imbuto y'ijambo ry'Imana n'igikorwa cya mpwemu yera, aleluya, créer kugira ngo haremwe une nouvelle vie, ubuzima un bushasha, nouvel être dans l'homme, umuntu musha mu muntu yemeye ukuzuzwa n'Imana no gucungurwa kubwo kwizera, kugira ngo ahabwe kamere y'Imana, aleluya. Kristo ategerezwa gufata imero yiwe mu mutima wawe no mu mutima wanje la nouvelle naissance. kubwo kuvuka ubwa kabiri. Ici, Hano il nous est dit turabwiwe que nous avons yuko reçu les twarose promesses amasezerano les plus précieuses, y'igiciro les plus ahambaye importantes akomeye pour échapper, kugira ngo ducike byose devenir dushobore gusangira kamere y'Imana, amina. Nous avons également parlé by'ukuri turamaze kuvuga ku ivyo. les prophètes de Dieu Abahanuzi b'Imana étaient des hommes. bari abantu, Et pourtant, ariko nubwo biri uko, dans l'évangile de Jean, ubutumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya 10, notre Seigneur mwami wacu aravuga que ceux à qui ati la parole abo ijambo ry'Imana ryaje ko était appelés bitwa abana b'isumba byose, bitwa utumana duto. Yohana 10:35. Ijambo ry'Imana ryinjira mu buzima bwabo bwo ku isi nk'imbuto y'Imana. Ubugingo bwabo bwari bunyengetewe na mpemu w'Imana, n'ubuzima bw'Imana buri mu ijambo, kandi baca bacika abafise kamere y'Imana, aleluya. Mwamuzi yuko umwami wacu atanga kandi des détails à ce sujet. ito nido kw'ivyo mu butumwa bwiza bwa Yohana. Il est capable de dire Arashobora kuvuga mu buryo buramvuye quoi nous ivyo twebwe disons peut-être dukoresha kumbura mu buryo buciye bugufi, ibyo tuvuga mu majambo menshi. Munyemerere usome mu butumwa bwiza bwa Yohana au chapitre 6 mu gice ca 6 à partir du verset 60. guhera ku murongo wa 60. Yohana 6:60. Nuko benshi mu bigishwa biwe bavyumvise baravuga bati, iryo jambo riragoye, hari uwo ryumva akarishobora. 61. Yesu amenye mu mutima ko abigishwa biwe bidodomba ivyo, arababaza ati, ivyo mbega ivyo birabatsitaje? 62. None bizomera bite nimwabona umwana w'umuntu aduga aja iyo yahora ubwa mbere? Haje umurongo wa 63. Impwemu nizo zitera ubugingo, nizo zigaragaza ubuzima. Umubiri ntaco umaze. Amajambo mbabwiye, aleluya, ni impwemu kandi n'ubugingo, amina. Ijambo ry'Imana yacu ni impwemu kandi itanga ubugingo. Mpwemu w'Imana, ubuzima bw'Imana n'ubugingo budashira. Ivyo nivyo
à qui la parole du Seigneur Naho a été rero fraîchement adressée, abo ijambo ry'Imana ryaje ko rikiri ritoto nibo bagize umwimenyerezo bagira intahe mu buryo bwiza bushoboka. Ariko nubwo biruko reka nubahebuke kwizera yuko twebwe nk'abizera dutegerezwa gushika mu ruhagararo, mu gishingo, aho mu gikorane, aho ijambo ry'Imana rikora ku mitima yacu kubwo guhumekerwa na Mpwemu Yera, mu buryo dushobora kumva ibyo babandi ijambo ry'Imana ryaza ko kiriya gihe. Aleluya, ndababwira yuko batashobora kuguma bahagaze canke bicaye. Ijambo ry'umwami ryaba ryakoze byasiga muri bo igikorwa, byasigamwo ubushobozi atari ubwo ku isi gusa ariko n'ubw'impwemu. Bakundwa, turindire by'ukuri yuko iyo ubutumwa bwiza buvuzwe twitege yuko Imana itwihishurira twebwe, jewe nk'umuntu, ibishingira intahe. Benshi bararindira imigisha inyuma y'igikorane, ariko byobaye byiza iyo winjiye guhera ku ntango, amina, ukemera ugahezagirwa atari ku mpera. Ijambo ry'Imana risohora igituma ico ryaje gukora. Ku bahanuzi, abavugishwa kubwo ubuntu barasesa, bararondera, bakagomba kumenya ibihe bizosohorezwamwo. Byasohoje igituma ryaje gukora. Ni kangahe none uno munsi inyuma ya Golgota, inyuma y'uko Yesu Kristo umwana w'Imana, umucunguzi wacu, amaze kutuzanira agakiza twese, gugusohoza ku buhanuzi bwose bwa Bibiliya. Ni kangahe none bisumbirije ijambo ry'Imana rizosohoza ubu ico ryaje gukora. Aleluya. Ego kubwo umukuku wacunguwe n'amaraso winjiye mu isezerano hamwe n'Imana. Twebwe turi ubwoko bw'isezerano ry'Imana yacu mu isezerano rishasha. Aleluya. Ubwoko bw'isezerano rishasha, ijambo ryiwe, ubuzima bwiwe, umwemu wiwe, byose bigomba kuba muri twebwe kubw'ubuntu. Amina. Haleluya. Abigishwa biwe ibyo biratubabaza, baridodombye kubwo ibyo yavuze. Ku murongo wa 41, Yohana 6:41, buno Abayuda baramwidodombera, ibyo twovyumva. Ariko ku murongo wa 61 havugwa ngo abigishwa biwe baridodomba. Ibyo nabyo biratubabaza rero. Iyo abatizeye canke abiyita ba Kristo, abiyita ba Kristo ku izina gusa, bakaba badahuza n'ibyo umwami avuga n'ibyo ahishura, iyo abo bavyidogeye, abo ntibatahuye, umwami ntiyigeze ababwira ibyo tubo bitahura. Ariko iyo bivuzwe ngo abigishwa be baridodombye, ni ibintu bibabaza. Ibyo rero byarababaje imitima yacu canke umwami wacu. Yagombye kwemeza abigishwa biwe n'ayo majambo, kandi yabatahuje yuko atari ugutahura bya kimuntu mu bwami bw'Imana, ariko amajambo yiwe, ego oyaye, amajambo yiwe sayo ku rugero rwacu, ariko nk'uko Pawulo abyandika muri Korinto, ibintu by'impwemu bigomba gucirwa urubanza mu buryo bw'impwemu. Abikorinto ba mbere
kabiri cumi na kane mu bwami bw'imana si iby'ibintu byo ku isi ariko ni ibyo mu bwami bw'imana. Ubwami bw'imana si ibyo kurya no kunywa ariko nk'uko byanditswe mu mahoro, mu munezero, muri mpwemu yera. Amina. Mwami wacu atanga inyishu ikurikira ku bigishwa biwe. Yohana 6:63. Ni mpwemu atanga ubugingo, umubiri ntacumaze. Amajambo ayo nababwiye ni mpwemu n'ubugingo. Ubu rero haje murabe neza ico umwami avuga. Murongo ukurikira 64. Ariko muri mwebwe hariho bamwe batizera. Hariho bamwe batizera. Aha ibi biraduca amajambo, biratwugaruma. Abwiye abigisha abo yari yahamagaye, abamukunda, abamukurikira, arababwira ariko muri mwebwe hagati yanyu, atari hanze, atari mu isi, atari mu bayuda cyangwa mu mahanga, ariko muri mwebwe hariho bamwe batizera. Bakundwa, mu by'ukuri twinjiye mu ntambwe ya nyuma y'ibihe. Birahambaye cyane. Ntitwizere 90% ijambo ry'Imana. Birahambaye ntitwizere 90% ijambo ry'Imana. Oya, ni rero ico nyene utagomba kumira. Ico nyene nico. Ico nico kinini, niwo muti, niwo dukeneye muri kino gihe. Neza neza ibyo tudashaka gufata, ibyo tutagomba kwemera, ibyo nyene nibyo dutegerezwa kwemera, ibyo tugomba gufata kugira ngo dukire, kugira ngo tugire amagara meza. Haleluya. Sinzi nimba muri ko murabitahura mwese muri kino gihe, ariko mpwemu w'Imana atumenyesha uno munsi yuko umwami yaravye abigishwa biwe acavuga iki kintu kibabaje. 64. Ariko kandi muri mwebwe hagati yanyu harimwo bamwe batizera. Myaka myinshi bari bakurikiye umwami, bari babonye byose, ingene yagwije imikate, ingene yakijije impumyi n'ibitangaza byinshi. Ubu rero hagezaho mu bwina bw'ijambo, uyi hariho uguhishurwa, maze baraca baratsitara ntibizere. Umwami yaciye ababazwa ubwabo. Bakundwa, habe muri twebwe umutima wo kutizera n'umwe, kuko byanditswe mu cete cy'Abaheburayo, ariko twese dushobore kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga. Atari nk'uko wewe nanje tubitahura cyangwa twabitahura, ariko nk'uko ibyanditswe byera byabivuze. Imana yavuze mu buryo bufoboye kuri abo bose biteguye guceceka no kwakira amajambo y'Imana. Twebwe tubayeho ku munsi wo guhishurwa w'Imana. Hano haranditswe ngo umunsi w'ijwi ry'umumarayika w'indwi, igihe azovuza inzamba, amabanga y'Imana azobaherahejwe. Nk'uko ibanga ry'Imana rizoba riherahejwe nk'uko yabihishuriye abahanuzi, byashuye Yohana 10:7. Ni minsi aho umwana w'umuntu
s'est révélé yihishuye de telle manière mu buryo qu'il a placé Ya- le ministère prophétique, zanye ubukozi bw'ubuvugishwa ni ukuvuga les prophéties bibliques, ubuhanuzi bwa bibiliya yabusubije ku giterekwa kw'amatara ego iminsi où le Fils de l'homme aho s'est umwana révélé w'umuntu de manière yihishuye qu'il a mu buryo placé les ministères prophétiques, voire les ubukozi prophéties bibliques bw'ubuhanuzi sur le champ des ego ubuhanuzi bwose yabushubije ku giterekwa kw'amatara muri ino minsi kugira ngo abana b'imana baronke ukwigishwa n'imana ibyo nabyo bimaze kwandikwa mu isezerano rya kera muri Yesaya 28 haranditswe ngo ibikurikira Yesaya 28 guhera ku murongo w'icenda. À qui veut-on enseigner la connaissance? Et à qui veut-on interpréter les révélations? Aux enfants? uyo azokwigisha nde ubwenge kandi azotahuza ubutumwa nde mbega n'abacutse n'abavuye ku ibere. On leur dit toujours, umurongo wa 10 kuko ibyiwe ari ibibwirizwa ku rindi ibwirizwa ku rindi n'umurongo ku wundi mwese murazi ayo majambo ntimuyazi ubu muyazi kuva kera au cours des derniers siècles, mu binjana byaheze on a dit aux gens, barabwira abantu kora kino kora kiriya n'ibindi n'ibindi il s'agissait toujours iminsi yose prescription. n'ibyo wabategeka abantu barabyubashe Tous ceux qui ont mis leur kandi confiance en Dieu abiziga imana bose sauvés par bazokizwa ku bw'ubuntu ariko uno munsi il ne s'agit plus ntibijanye nakora iki canke kiriya kamwe ngaha kandi hariya mais ariko uno munsi il s'agit bijanye de la révélation no guhishurwa uguhishurwa kuzuye et finale kwa nyuma haleluya kwa Yesu Kristo uguhishurwa kw'Imana kw'ijambo ry'Imana n'ukugomba kwiwe mu ishengero ryiwe amina. sans l'église. atashengero Dieu Imana ne peut pas ntishobora achever guheraheza ce qu'il a envie de faire. ico igomba Il gukora a besoin de l'église. irakeneye ishengero haleluya Doit sortir. byose bigomba Tout doit sortir, mu ishengero hagomba gusohoka naître. hagomba kuvuka umwana w'umuhungu umukuku w'abanesheje nk'uko yari akeneye Mariya kugira ngo Entrer le Fils ashobore kwinjiza umwana w'Imana muri ino si biciye kuri Mariya. None habaye iki muri kiriya gihe? Mariya yakiriye isezerano mu gihe ciwe haleluya ibyanditswe byera byaraje kuri we Et c'est pourquoi nico il est gituma dit, havugwa le saint ngo enfant qui naîtra mwana de toi sera appelé fils. azovuka kuri wewe yera azokwita umwana w'isumba byose yeshambere Luka 36. twe twizera amajambo y'Imana muri kino gihe ujya mpemu yera nyene ari kuri twebwe ikintu runaka c'Imana kiravuka muri twebwe amina haleluya atari mu mubiri w'inyama n'amaraso atari kubw'ibikorwa byacu ariko kubwo ubukozi bw'Imana yacu ibyivanzemo. Hanyuma rero haravuzwe muri iki kigabane 28 cya Yesaya murongo wa 16 igice ca nyuma kumbure turasoma umurongo wa nyuma wose 28 nico gitumye umwami uhoraho avuga ati raba C'est moi qui mets ndashira Isiyoni ibuye ryo kuba itanguriro pierre éprouvée, ibuye ryageragejwe pierre ari ryo kugumya imfuruka riri n'igiciro rishikamye cyane kandi uwizera ntazohutagizwa ntazomaramara haleluya. Yesu Kristo niwe iryo buye rigumya imfuruka ryageragejwe iryashiwe n'abubatsi. Abubatsi ntibamenye aho barishira ariko mu minsi ya nyuma twaramenye haleluya si ubumana gusa bwa Yesu Kristo ubuntu bwa Yesu Kristo ariko n'ubumana bwa Yesu Kristo amina. yari umuntu kandi yari Imana ihishuwe mu mero
y'umuntu Il pouvait dire, yashobora kuvuga celui qui m'a vu ati uwambonye yabonye data, yashobora kuvuga ati jewe na data turi umwe. Yohana 14:9, Yohana 10:30. Kuri ibyo mais parce qu'ils étaient destinés, bamwe baratsitaye ariko bari bagenewe nous ne ibyo, pouvons rien y changer. nta na kimwe twobihindurako. Notre Seigneur dit, Umwami wacu aravuga ati harahiriwe uwo ne s'achoppe uwo pas, ne se scandalise pas. uwo ntabera igitsitaza bakundwa. Nous pouvons encore lire Turashobora kandi bon gusoma nombre de passages imirongo myinshi mais uno munsi ya Bibiliya, nous n'avons ariko plus assez de temps. nta mwanya tugisigaranye. Il y a une brève cérémonie de mariage Hariho qui est prévue. ubukwe buteguwe, C'est pourquoi nous nico devons gituma conclure. dutegerezwa guheraheza kino gice. Résumons une fois, Tuvuge mu ncamake, dans les âges passés, mu bihe byaheze il était question de la connaissance. cari igihe c'ubumenyi. Les hommes ont été conduits Abantu barongowe clarté en mu clarté. muco binjira mu wundi. À cela, Kuri ivyo il n'y a pas de doute. nta gukekeranya. Mais nous vivons à la fin Ariko twebwe tubaye ku du mpera, temps de la grâce. ku mpera y'igihe Pas c'ubu, ici un peu atari gatoyi hano et là un peu, akandi ngaha, mais ariko la pleine uguhishurwa kuzuye kw'Imana muri Yesu Kristo, et la pleine révélation uguhishurwa kuzuye de Jésus-Christ kwa Yesu Kristo dans et par l'Église. Amen. mu ishengero ku bw'ishengero. Amina. Kuko nibyo mwene data Branham avuga ahantu runaka, Il dit la aravuga plénitude de ati Dieu, ubumana bwose bwuzuye bwasutswe muri Kristo, la plénitude de kandi Christ, ubu Kristo bwose bwuzuye c'est dévers bwasutswe par l'effusion kubwo du gusukwa kwa Saint-Esprit mpwemu yera dans l'Église. mu ishengero. Aleluya. Ndizera yuko Nous twebwe twese tenons fermement dushikamye à ce que Dieu yuko ne Imana nous a pas seulement donné sa itaduhaye parole, gusa ijambo ryayo ryahishuwe, qu'il est sur le point ariko de déverser iri son hafi yo gusuka mpemu wayo kugira ngo par ikore la parole kubwo ijambo comme une réalité, nk'igifadika, une réalité confirmée igifadika cyuzuye ikoresheje ishengero, atari kubw'inkomezi zawe n'iz'iwanje, ariko mu kwizera no mu kwizigira burundu Imana no kwishyira ku ruhande rw'Imana kugira ngo ishobore guhishura. Ndizera, ndiyumvira, naho aho twese niho twahamagariwe. Nta n'umwe ashobora kuvuga ati Imana igomba gukora ikintu runaka nibikore ikoresheje mwene dato ya. Twese turi umubiri w'umwami. Aleluya. Ishengero, Imana nimba igomba gukora ikintu runaka, iragomba kubikora hamwe n'ingingo z'umubiri wayo. Ndiyumvira yuko munsi yo gutangaza ubutumwa bw'ijambo ry'Imana twaratahuye kandi turizera n'umutima wose ibintu byose iby'umwami yavuze, ibyo yahishuye. Ntihabe hagati yacu umuntu n'umwe hoba ko rijya jambo ryo muri Yohana 6:64 ngo hariho muri mwebwe bamwe batizera. Mu bigishwa biwe, nimba ntushobora gusubira kuvuga mu ncamake, nibutsa ubukozi buhambaye buhezagiye bwa mwene data Branham igihe yavuga ubutumwa bwiza, habayeho amajana n'ibihumbi baza bavuye mu bihugu byose. Byari gugu ry'abantu baza ngo bahabwe umugisha, ngo bakizwe indwara. Ariko igice cya kabiri cyatangura hamwe n'inyigisho, igihe ukuri kwa Bibiliya ku bumana, ku mubatizo, ingaburo y'umwami n'ibijyanye n'ibyo, ukugwa gushika guhishurirwa kwa Yesu Kristo. Aho rero igihe ibyo byaza,
benshi baciye bamuva inyuma ntibasubiye gukurikira umwami. Hanyuma rero guhera igihe ibimatanijwe indwi byugururwa mu kwa gatatu 63 inyuma y'uko umwami amaze kumanuka muri ijya nkingi y'umuriro mu 28 z'ukwa kabiri 62 ijwi ikaba ryamaze kumvikanisha ngo subira i Jeffersonville kuko igihe cyashitse cyo kugurura ibimatanije indwi. Igihe mwene data Branham yaciye mu iryo korosi ry'Imana maze agahishura ukugomba kw'Imana n'amabanga y'Imana, aho rero benshi baciye basubira kuvaho baramuva inyuma. Turashobora kugenda ingendo kw'isi yose hose wumva bya bindi nyene. Abavugabutumwa bahambaye mpuzamakungu n'ububasha baravuga batego mwene data Branham yari umuntu akomeye w'Imana ahambaye kuva mu minsi ya Yesu Kristo. Bati ariko babongera ko ngo ariko ubu rero haca haza rero ngo ariko muri iyo myaka ya nyuma, ngo mu myaka yiwe ya nyuma ngo yaciye ava mu nzira. Iyo ni imvugo y'abavugabutumwa bakomeye cyane. Kumbure yego yavuye mu nzira ya rusangi iyo isi yose yagomba gucamwo gukurikira, ariko byari isaha y'Imana. Dufise amashimwe yuko isaha y'Imana yadodoye. Amina. Byari intango shasha ikorosi aho ubwoko bw'Imana aho nyene aho niho batsitariye kuko ntibari biteguye ngo baje mu muco w'ijambo ry'Imana ryahishuwe. Amina. Binjiye mu mwiza kubwo kutizera, baratsitaye ku ijambo, baranyereyeko. Ivyo nivyo byatumye haba ukugwa kwa benshi, kandi nivyo byatumye benshi bagwa baca. Ibyo nivyo byafashije benshi ngo bahaguruke. Ego niko umuntu agombye kwishira hejuru. Ngo ishira ku rutare rwo hejuru, nguko uwaririmbye indirimbo yavuze ngo nshira ku guhishurwa kw'Imana kwa Yesu Kristo, aho niho hanyegeje ubutunzi bwose bw'ubwenge bw'Imana. Amina. Muri Yesu Kristo mwami wacu. Nimba mutigera mushima kubw'ubwo bukozi bwarugitswe n'Imana, ndabingize nimube abashima uno munsi. Mbega duhagaraye hano imbere inyuma y'imyaka myinshi dutumire abantu ngo bashimire Imana. Abo bantu bumvise ijwi ry'ijambo ry'Imana na muhemu wiwe umwaka inyuma y'umwaka, canke hagomba kududubiza mu mitima yacu amasoko ava mu bugingo bwacu agazana amashimwe y'Imana ibereye. Bakundwa, Imana yakoze ibihamba. Amina. Ivyo abandi banyererako, ibyo bazimiramwo, ibintu badashobora kwizera, ibyo twebwe nivyo twishimikiza. Aho niho duhaguruka tukubakwa ku rufatiro rw'ukwizera kwera ushoboka. Turashobora kwinjira hera tukabona isanduku ry'isezerano ryuguruye. Aleluya.
Et la parole kandi de notre ijambo Dieu ry'imana est yacu devenue esprit ryabaye et nkemu vie n'ubugingo en tous ceux qui ont muri abo bose accepté le message bemeye de Dieu ubutumwa pour bw'imana muri kino Amen. gihe amina loué yahimbazwe et glorifié hahabwe ubwiza soit le nom izina du Seigneur, ry'umwami notre Dieu, imana yacu qui est élevé ishyizwe hejuru et dont le nom izina riri hejuru y'andi mazina yose ubu est pour n'ibihe bidashira. que notre Dieu imana yacu soit remercié ntihabwe amashimwe de tout cœur n'umutima la wose révélation de sa kubwo parole guhishurwa et de kw'ijambo sa volonté ryayo dans no kugomba kwayo muri kino gihe. Amen. 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 Levons-nous. Turahaguruka Et disons ensemble. twese hamwe tuvuge tuti haleluya haleluya. Loué soit Dieu. Nihahimbazwe imana yacu, nihashimwe imana yacu, nihashimwe umwami watubwiye watuvugishije. Sa parole ijambo ryiwe esprit ni mpwemu et vie. itanga ubugingo. Nous te remercions. turagushimiye Fidèle Seigneur, mukundwa mwami wizigiwa, turagusavye veille sur nous, utuzigame sur nous tous. utuzigame twese, Sois avec nous. ube kumwe natwe, Ne laisse personne ntureke n'umwe amaramara. Amina. Utwizeze, croire de tout cœur. utwizeze n'umutima wose ibyo wavuze, Et alors tu nous le rero révéleras. ubiduhishurire. Aleluya. Gloire à toi. ubwiza n'ubwawe Tu nous as donné waduhaye la révélation guhishurwa de Jésus-Christ kwa Yesu Kristo par grâce. kubw'ubuntu. Et avec cette révélation, hamwe n'uko guhishurirwa, toute la révélation uguhishurwa kose de la parole et kw'ijambo de la volonté de Dieu. n'ukugomba kw'Imana. Seigneur, mwami, en cette heure, muri ino saha, en ce jour, muri uno munsi, en ce lieu, muri kino kibanza, j'exalte, j'élève, ndashize je hejuru, glorifie ton nom ndahaye ubwiza izina ryawe, ndagushimiye pour les milliers de kubwo personnes ibihumbi by'abantu que tu as sauvées, wakijije, que tu as appelées à sortir wahamagaye gusohoka, et que tu as introduit dans la abo vérité. winjije mu kuri. Aleluya. Seigneur, mwami, veuille donner maintenant ubu à ce ministère ushobore aussi guha nabo le n'ubukozi tournant nécessaire impinduka zikenewe, et faire quelque chose de nouveau ukora ikintu par grâce, gishasha kubw'ubuntu, à la louange kubwo et à la amashimwe gloire de n'ubwiza ton nom. bw'izina ryawe. Nous avons reçu ta haleluya. parole, twarose ijambo ryawe, twaryakiriye. Amina. faisant une réalité divine Oh, ryabaye igifatika c'Imana kizima dans nos cœurs, mu mitima yacu, dans nos mu vies, buzima bwacu, dans l'église. mw'ishengero. À toi, ô Dieu, Oh, wewe Mana, c'est toi que nous remercions ni wowe dushimira uno munsi ensemble du fond de cœur. twese hamwe mu bwina bw'imitima yacu muri Yesu Kristo umwami wacu. Haleluya. 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 Alléluia. Haleluya. Béni sur toute la terre, ntihezagirwe ku isi yose, à l'ouest et à l'est, iburasirazuba au n'iburengerazuba, sud et au nord, epfo na ruguru. et appelle les derniers. hamagare abanyuma basohoke. Je te remercie ndagushimiye pour les portes ouvertes kubw'imiryango yuguruwe et les possibilités Nama- illimitées n'amahirwe atagira imbibi ayo watanze mu minsi yacu. Amina. ndagusabye, ndagushimiye o mwami, pour tous mes frères, ku bwa bene data bose toutes mes sœurs. n'abashiki banje bose, Bénis-les, ubahezagire, prends soin d'eux, ubitwararike, prends-les à toi, ubafate wowe mwami, ube kumwe na bose ku bw'ubuntu, au nom de mu Jésus. izina rya Yesu. Amen. 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 Loué à haute voix la gloire de Jésus. nihahimbazwe n'ijwi rirenga izino rya Yesu Kristo. Le monde en Jésus-Christ. Apportez-lui la couronne. mumuhe igitsibo,
n'impuzu z'ubwiza, mumwambike igitsibo, mumwambike igitsibo, mumwambike igitsibo, Couronnez-le mumwambike igitsibo. Niwe mwami atavuguruzwa mu isi yose. Couronnez-le Mumwambike igitsibo. témoin Oh, de l'agneau qui s'est livré à la niwe mwagazi w'intama w'Imana yemeye kwitwara ku ibagiro ku bwawe. chanter les louanges Mumuzanire amashimwe, au lion de la tribu. we ntambwe yo mu muryango wa Yuda. Mumwambike igitsibo, mumwambike igitsibo, Couronnez, mumwambike igitsibo, couronnez, mumwambike igitsibo. souverain, Nk'umwami atavuguruzwa ku isi yose. troupe racheté Bwoko bwacunguwe d'Israël, bwa Isirayeli qui reste fidèle au roi, buguma ari ubwizigirwa ku mwami, qui reste fidèle. mugume muri abizigirwa ku mwami. Chantez les louanges Mumuririmbire amashimwe d'Emmanuel Emanueli. et couronnez-le. Mumwambike igitsibo, Couronnez-le, mumwambike igitsibo, couronnez-le, mumwambike igitsibo, couronnez-le mumwambike igitsibo. comme souverain. Nk'umwami atavuguruzwa ku isi yose. Amen. Pécheurs d'entre les nations, Banyabyaha bo mu mahanga, le héros de la victoire vous appelle. umuhizi yanesheje arabahamagaye, Héros de la victoire vous appelle. uwanesheje nk'umuhizi arabahamagaye. Louez-le Mumuhimbaze, supplice à la croix. Et couronnez-le, mumwambike igitsibo, couronnez-le, mumwambike igitsibo, couronnez-le, mumwambike igitsibo, couronnez-le, mumwambike igitsibo, couronnez-le mumwambike igitsibo. comme souverain de toute la terre. Nk'umwami atavuguruzwa ku isi yose. Un jour nous chanterons Umunsi umwe cantique tuzoririmba indirimbo y'umukwe mu mahema yo mu ijuru, dans les temps de ciel. mu mahema yo mu ijuru. Alors Aho rero retentira niho hazosamirana. Mumwambike igitsibo, couronnez-le mumwambike igitsibo. souverain de toute la terre. Niwe mwami atavuguruzwa mu isi yose.